Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cya Zaburi ya 33 umurongo w'10 haravuga ngo uhora ahindura ubusa imigambi y'amahanga atuma ivyiyumviro by'amoko bipfa ubusa. Dusangire ijambo rivuga ngo ntawohindura imigambi y'Imana. Imana yacu irakomeye, ifise ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Isi yose ikwiye kumwubaha, abari mu isi yose bakamutinya, kuko yaravuze biraba, arategeka biraguma. Ibyo tugenderamwo byose uno munsi byaremeshejwe ijambo, kandi nta muntu n'umwe arashobora kubihindura. Nico gituma mvuga ko Imana yacu ikomeye cyane. Iyo niyo Mana rero ihindura ubusa imigabo y'amahanga, kandi ivyiyumviro by'amoko igatuma bipfa ubusa. Imana bugira dufise ko imigambi ikomeye. N'abana b'abantu baragira imigambi, bakatugira ko imigambi, canke bakagira imigambi ku mahanga yo kugirira n'aba bantu canke yo kugirira n'aba mahanga. Nico gituma hahiriwe igihugu gifise Imana yaryo nk'umutabazi. Ico gihugu kirahiriwe cyane gose. Ivyo ndavyibutse ndanezerwa nkavuga nti mu Burundi turahiriwe, kuko dufise Imana yacu nk'umutabazi, kubera twayishize imbere no mwibwirizwa shingiro iri imbere. Igikwiye gusa tuyishira imbere no mu mitima yacu. Twese abahambaye n'aboroshe mu gihugu c'u Burundi tuyishira imbere mu bikogwa mu mitima yacu, kugira ngo yame imbere, hanyuma izoba iyitugwanira muri vyose. Amahanga arafise imigambi adufise ko mu Burundi, ariko nagira ndakuremeshe, nta mahanga azotugira ko imigambi mibi ngo adushobore, kuko dufise Imana yacu nk'umutabazi. Kuva mu bihe vya kera Imana yaragira imigambi ku bihugu. Nagiye gusanga yahora itoranya umuntu ikoresha kugira ngo ashitse iyo migambi ku gihugu, kuko igihe cyose Imana ikoresha abantu. Reka ntanga akarorero gatoya ka Nehemiya. Imana yaragize imigambi yo gusanura uruzitiro rw'i Yerusalemu, ikitoranya Nehemiya kugira ngo abari wikoresha. Baramugwanije bishoboka, ariko ntibamushoboye, aruhira gukora igikorwa Imana yamutumye, kiragenda neza. Hari n'abandi benshi Imana yagiye itoranya kugira ngo bashitse imigambi ku bihugu, hanyuma baragwanywa. Babishobora kubagwanya kuko baba bariko bagwana n'Imana. Burya umuntu kenshi ariko aragwanya umuntu Imana ifise ku mugambi canke yitoranirije, aba ariko agwana n'Imana. Nico gituma mu Burundi atabwoba dufise. Burya Imana yatoranije umukuru w'igihugu cyacu kugira ngo idushitse ku imigambi idufitiye. Abazotugwanya rero ntibazodushobora, nabo mugwanya ntibazomushobora, kuko bazoba bariko bagwana n'Imana y'u Burundi, kuko twayishize imbere. Ewe mwamahanga, ni muji inama wo kugwanya Burundi, ariko ntavyo muzoshobora. Ni mukenyere, ariko muzovunagurika, kuko imigambi Imana idufitiye ata muntu n'umwe ashobora kuyihindura. Nuko rero tureme Imana iri kumwe natwe, kandi niwe mutabazi w'igihugu cacu, niwe mutabazi w'ubugingo bwacu, kandi kiruta vyose irakomeye cyane, ntaco hindura imigambi yayo. Imana ibahezagire.